nimba wafashe ingo yo kurongora fegafe uyo mugore arakomeye ugira urongore arepresenta ishengero imbere y'Imana keneye urukundo keneye kubabagwa akeneye kwitabwaho rero nico gituma kurongora ni ikintu gikomeye cyane kandi ikintu kiri important ko ni volonté y'Imana bisigura ngo umugabo bwiza kuba prêt kwigura umugore wiwe peu importe ibigafe vyiwe. Hari abantu bavuga ati jewe ndi demoiselle ndi mwiza shora kugira mariage n'umuhungu tava muri famille noble n'ibindi bintu nyene bijya bibonekera amaso y'umubiri uwo muntu mwomuhanura gute? Uravye ingene Adamu yabonye umugore wiwe ntigeze araba ikintu nk'amafisi yari kuza azanyiki ko yaramuvuyemo kandi na Adamu bugiye yatanguye kujurisa ivy'Imana yari yaramuteguriye amaze kubana na Eva. Imana ihezagira urugo ntihezagira umuntu. Ugiye kuri uyo mugabo kubera yuko afise uburyo uyo mugabo arabimenya ko ari ubwo buryo ujukurikira kandi barabibona neza cyane. Nimba ari ikintu ca mbere kibashisha no kubona yuko wamukundiye amafaranga. Umukobwa afise amataye arashaka ko afise itaye nziza n'inzobe nyinshi. Bibiliya bivuga neza mu migani 31 ngo akazuru keza karahenda. Umwanditsi w'imigani ko yavuze ngo mugabo umugore yubahoraho we wa mbere. Ayo mataye iyo tuvyaye nta taye isubira kubaho. Sivya kwera? Iyo nzobe nziza inoboye naho kazuru gasongoye iyo sura nimwamara gukwiza imyaka 50-60 igendera hondobera none urwo rugo ruzoshara ruvamo byose byagiye. Ayo mafaranga mushagira mariage no musagara arahomvye uzoca ubivamo. Bisigura yuko ikintu cyose kiri apparent kitari ndani utakundiranye ivy'indani mu mvuga ngo urukundo ona igihe Adamu yavuga ngo los domonos nukuvuga ngo umubiri numwe murota bimwe mwimvira bimwe. None umuntu atagukunda ugena n'amagoro yagukundiye imodoka ubwo n'urukundo vyakwera. Imodoka ariko zigonga zikaba declasse imangazini zirasha ubutunzi bwose burahera mbwa kidahera n'umutima. Nimba uri kuraba wari waviziye umuhungu afise uburyo ibi byose birashaka kuhera. Rero uragaba n'ivyaheri uzoja uri kuranyumviriza nta na hamwe uri kuraja udakijuje n'icambere ca kabiri. Senga Imana uko utigeze gusenga Imana iguhe uwo yakuremeye kuko ariho. Hagarika kwihuta hagaruka kwiruka rindira ko Imana ivugana nawe kuko Imana iravuga a partir du Saint-Esprit. Hama Imana imaze kuvuga iraguha na confirmation iraguha ibimenya irabwira ati ukumva kuri convaincu ko ari we ntimuhushe ntimuje mu bintu mutazi. Mariage ni ikintu kiva mu ijuru rongogwa canke rongora umuntu Imana ikubwiye ko ari wa vrai sino ndakurahiye ugohoraho ntabyo uzoshobora.